Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 8 z'ukwa karindwi. Umuryango w'abibumbye ushinja u Rwanda gutera urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyegeranyo cyayo cyabonywe na BBC kivuga ko u Rwanda ngo rwagabye ingabo zibarirwa mu bihumbi gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 kurwana n'iza leta. Mu Burundi ibyahora bicumbagira ku gitoro bigiye kunyuka gusumba kubaba mu gace k'ikiyabaya cya Rusizi harimo n'umujyi wa Bujumbura. Ni nyuma y'uko rero abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo ihanura ibintu Burundi baraye bihanije ubucuruzi bwa lisansi turukayo. Nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yemeje ku munsi wa mbere mu biro ihagarikwa ry'amasezerano yo kohereza abimukira mu Rwanda, turajyayo kumva icyo bishobora guhindura. Hari n'imikino muri biganiro bibona nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turaberambura mu kanya nyuma y'uko Jacques Niyitegeka abanza kutugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Perezida wa Amerika Joe Biden ari mu gukora uko ashoboye kose kugira ngo yongere gushyira ku murongo gahunda ye yo kwiyamamariza manda ya kabiri nyuma y'ikiruhuko kirekire cyo mu mpera z'icyumweru kubera umunsi w'ikiruhuko ngarukamwaka w'itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi. Yasabye ubumwe mu ishyaka rye mu ibaruwa yandikiye abadepite mu ishyaka ry'abademokrate, kandi yari n'umutumire mu kiganiro cya mu gitondo kuri televiziyo kuri wa mbere kugira ngo habwire igihugu ko nta mugambi afite wo kureka kwiyamamaza nk'uko bamwe mu bademokrate bakomeje kubimusaba. Bwana Biden yavuze ko niba bashaka kubimubuza ngo bazaze bahangane mu kwezi kwa 8 igihe ishyaka rizaba riri mu gikorwa cyo kumwemeza ku mugaragaro nk'umukandida waryo. Mu ibaruwa ye Bwana Biden yasabye abademokrate gushyira hamwe bagashyigikira kwiyamamaza kwe. Ibipimo by'amajwi birerekana ko ari inyuma ya Donald Trump. Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev no mu yindi mijyi y'icyo gihugu. Abantu batari munsi ya 28 bahasize ubuzima. Ni inkuru ya Abdul Jalil Abdulasulov mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mu gitero cy'uyu munsi Uburusiya bwakoresheje ibisasu bya misile birenga 40 harimo n'ibirasa kure cyane. Imyotsi yari yapfutse ikirere cy'umurwa mukuru Kiev. Kimwe muri ibyo bisasu bya misile gisa n'icyarashe ku bitaro by'abana muri uwo mujyi. Video yashizwe ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ibyo bitaro byasenyutse imbere ndetse no hanze. Byinshi mu bisasu bya none byahise bitahurwa n'uburyo bw'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine. Ibisigazwa byabyo byaguye mu duce twinshi byangiza inyubako zituwemo. Imijyi ya Dnipro, Kryvyi na Kramatorsk ndetse n'indi nayo yagabweho ibitero. Mu Bufaransa abanyapolitiki bo ku ruhande rw'ibumoso no hagati muri politiki bari mu gushaka icyo bagiye gukora nyuma yaho ibyavuye mu matora y'abadepite y'icyiciro cya kabiri bitunguranye maze bakegukana intebe nyinshi ariko ntihagire ishyaka rigira ubwiganze bw'amajwi. Amasezerano hagati y'ihuriro ry'amashyaka y'ibumoso muri politiki yegukanye intebe nyinshi kurusha yandi n'ihuriro ry'amashyaka ari hagati muri politiki rya Perezida Emmanuel Macron yashoboye gutuma ishyaka rya Rassemblement National y'abahezanguni mu murongo w'iburyo muri politiki batabona ubwiganze bw'amajwi. Ariko rero ayo mahuriro abiri ntabwo afuje gahunda ku buryo ibi bituma gushyiraho guverinoma nshya bitazoroha. Rimwe mu mashyaka hari mu ihuriro ry'amashyaka y'ibumoso muri politiki ryavuze ko iryo huriro rizahitamo umukandida waryo ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu gihe kitarenze icyumweru. Hagati aho Bwana Macron yasabye minisitiri w'intebe we Gabriel Attal weguye kubagumye kuri uwo mwanya kugira ngo ubuyobozi budahungabana.
umuryango w'abibumbye washinje u Rwanda guhembera urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyegeranyo BBC yabonye kivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi n'ibihumbi kujya gufatanya kurwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Itsinda ry'impuguke zashyizweho n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi rivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye izo nyeshyamba ubufasha mu rwego rwa tekinike no kuyobora imirwano. Izi mpuguke zivuga kandi ko gukoresha ikoranabuhanga n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho byafashije uyu mutwe kongera ibitero no kwigarurira uturere twinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'uyu mwaka. M23 yamaganye ibikubiye muri icyo cyegeranyo, ivuga ko bigamije kujijisha no gukoma mu nkokora ingamba zo gushaka igisubizo mu rwego rwa politiki. U Rwanda rwo ruhakana gushyigikira M23. Abanyapalestine bo mu mujyi wa Gaza baravuga ko barashweho bimwe mu bisasu biremereye bikomeye by'ingabo za Israheli kuva zatangiye intambara kuri Hamas nyuma yaho igabiye igitero kuri Israheli ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Imirongo miremire y'ibifaru by'intambara bya Israheli biravuga ko biri hafi kwinjira muri uwo mujyi rwagati biturutse mu byerekezo bitandukanye. Ubu ingabo za Israheli zatanze amabwiriza mashya yo guhunga ku batuye mu turere twinshi tw'umujyi wa Gaza zagabyeho ibitero. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Ku munsi w'ejo ku mugoroba abatuye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Gaza bahawe amabwiriza n'igisirikare cya Israeli cyo kuva mu duce batuyemo. Gusa ngo mu duce tundi tumaze igihe tumishwaho ibisasu abahatuye bakavuga ko batigeze baburirwa. Hari benshi bavuga ko batagifite aho kwerekeza. Inzego z'ubutabazi muri Gaza zivuga ko zikeka ko hari abantu babarirwa mu mirongo baba barishwe, ariko zikaba zidashobora kugera aho biciwe kubera imirwano ikomeje. Igisirikare cya Israeli kivuga ko cyatangije iki gitero ngo kibasire icyo cyavuze ko ari ibikorwa remezo by'ubutasi bwa Hamas na Islamic Jihad ndetse n'abarwanyi babo bari muri aka gace. Muri Kenya icyumba cy'urukiko cyari cyakubise kiruzura mu mujyi wa Mombasa igihe abacamanza bumvaga impaka zitangira mu rubanza rw'umuvugabutumwa Paul Mackenzie. Uyu mugabo hashinjwa kuba yarashishikarije abayoboke be kwicisha inzara kugira ngo bagire icyizere cyo kuzajya mu ijuru. Ni ibyaha we ahakana, ariko abashinjacyaha bavuze ko bazahamagara abatangabuhamya bagera kuri 90 kandi bagatanga ibimenyetso bifatika ndetse n'ibijyanye n'ikoranabuhanga byerekana ko Bwana Mackenzie yayoboye itsinda ry'abagizi ba nabi rikora neza. Kugeza ubu imirambo irenga 400 niyo yataburuwe mu ishyamba rya Shakahora riri iyo bigwa mu majyepfo ya Kenya. Urakoze Jacques, nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye, duhera hano mu Bwongereza ku nkuru ifitanye isano n'u Rwanda. Kimwe mu bikorwa bya mbere Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza Sir Keir Starmer yemeje ku munsi wa mbere akigera mu biro ni ihagarikwa ry'amasezerano yo kohereza abimukira mu Rwanda. Starmer yavuze ko ayo masezerano yashyizweho na guverinoma yabanje y'aba Conservatives ari mu magambo ye bwite yapfuye ikanahambwa, kandi ko ngo ari imikino ya politiki idatanga umusaruro ufatika wo gusubiza ikibazo cy'abimukira baza mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. N'amasezerano amaze gutwara miliyoni 310 z'amapaundi, ariko i Kigali ku bari kubaka inzu zari gutuzwamo abo bimukira n'abahaturiye iyo si inkuru nziza. Batinya ko ngo ubwo bwubatsi bushobora no guhagarara mu gihe ubuzima bwabo bwari bumaze gutera imbere kubera akazi bakora muri uyu mushinga. Samba Cyuzo yanyarukiyeyo aganira nayo nabo adutegurira inkuru. Igahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali muri metero nka 600 uvuye ku muhanda mugari werekeza mu Bugesera, hari kubaka umushinga munini w'inzu hafi 70 zigerekeranye zubaka ku mafaranga yatanzwe n'Ubwongereza, zari gutuzwamo abimukira bagombaga koherezwa n'icyo gihugu. Werekezayo uca mu muhanda munini w'ibitaka biboneka ko uzajyamo kaburimbo. Wagera kuri izo nzu ukabona ko ari wo mushinga munini w'ubwubatsi kuri uyu musozi. Wahaye akazi abantu bagera ku 2,000. Umwe mu bafundi bamaze amezi 7 bakora hano yambwiye uburyo aka kazi kamuhemba amafaranga 600 ku munsi kahinduye ubuzima bwe. Icyo nababwira ubwanjye mu rugo mufite inzu nabashije kubaka, yego ikibanza cyajya sinakiguze nabashije kuyizamura maze kwakura perime. Mu by'ukuri ubuzima bwarahindutse ubwanjye ku buryo mbonye ikindi gihe imbere nk'amezi 2 byaba byiza kurushaho. Uretse abahakora
abahaturiye nabo bavuga ko mu gihe kitageze ku mwaka uyu mushinga utangiye agaciro k'aha hantu kazamutse cyane kandi nabo byabahaye inyungu. Mariya Nyirahabimana amaze imyaka irenga 25 aba hano. Ikibanza mbere cyaguraga miliyoni cyangwa kikagura 800 igice cya miliyoni mbese, ariko ngo ntabwo wakibona kuko habaye agaciro ngo miliyoni 20, 30 bagomba kuzi urubazima. Ntabwo navuga ngo ntabwo mwama 20 amazu kandi yarazamutse. Umenye inkiriya nzurora iri hariya bampaga nka 20 bakampa nka 25, none uri kuri 50 bakayampereza rwose kwezi. Kuba Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza yavuze ko amasezerano yo kohereza abimukira mu Rwanda yapfuye si inkuru nziza hano i Gahanga kuko bishobora no guhagarika iki gikorwa. Byagira ingaruka ku buzima bwacu cyane. Nk'ahangaha hari abakozi bageze ku 2,000. Urumva hari imiryango imwe n'imwe ikura amarabuka hano. Yego ko nuhagarara se nuhagarara ngo ntabwo bukene buzaza, ubukene buzagaruka. Ndakubeshya se. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza ku byavuzwe na Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Urakoze Samba. Umuryango w'abibumbye ushinja u Rwanda gutera urugomo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyegeranyo cyayo cyabonywe na BBC kivuga ko u Rwanda ngo rwagabye ingabo zibarirwa mu bihumbi gufasha umutwe wa M23 kurwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Richard Kago muragizwaho na Florentine Kwizera. Umugwi w'abahinga wararitswe n'inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu umenyesha yuko ingabo z'u Rwanda zaterereye uburyo mu bijanye n'ubuhinga ndetse no gufasha ku rugamba bagwanye. Abo bahinga bavuga yuko kwifashisha ibikoresho bya gisirikare biteye imbere cyane byafashije abagwanyi gutera no kwifatira ibice binini by'intara ya Kivu ya ruguru uyu mwaka. Ico cegeranyo kivuga kandi ku bikorwa byo kuvogera cemeza yuko vyakozwe n'ingabo z'u Rwanda zajabutse urubibe zikindira muri Kongo. Abo bahinga bavuga yuko izo ngabo zaciye zinjira muri iyo ntambara. Umuhari M23 urahakana iby'abo bahinga batangaje, ukavuga yuko ari ibyo kuduragiza no kurondera kuburizamwo utwigoro dukogwa mu kurondera gukemura ikibazo biciye mu nzira za politike. U Rwanda rwagumye ruhakana ko goba rufata mu mugongo abagwanyi b'umuhari M23. Tugeze ku isa 12:42 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 11:42 hano i London muri za BBC. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Tujye mu Burundi aho ibyahora bicumbagira ku gitoro bigiye kunyuka gusumba kuba abantu baba mu gace k'ikibaya cya Rusizi harimo n'umujyi wa Bujumbura. Ni mu gihe icyari gisanzwe kizanwa igitoro mu buryo bw'amagendu kijabutse Rusizi kiva hakurya muri Kongo cyafasha abatari bake. None abategetsi b'intara ya Kivu y'Epfo ihana urubibi n'u Burundi barabihanije bene urwo rudandazwa. Kubera ubwinshi bw'abashaka lisansi, ibiciro byayo aho muri Kivu y'Epfo byari byatangiye kuzamuka ku rugero rudasanzwe. Inkuru tuyibaze Jedasi Yihundi Impundu yagiyeyo. Iki amazi igitoro mutabo igitoro gurisha gute 210 iki ibido litiro 20 mu karere ka Nyamitanga ku birometero 40 uva mu gisagara ca Bujumbura kwibarabara rya Bujumbura Cibitoke Rugombo. Ugendesha imodoka wese ahashitse gushika mu mpera z'indwi heze yakirwa n'abanyagihugu bamuhundarako bamubaza ko yabakeneye igitoro. Nta numwe atinya kwegera imodoka iyo ariyo yose kugira ciranira ibiciro na beneyo. Twenyere nta nubwo turangura kuri iyo beyi. Murangura gute? Turangura turareza tukikoreza kuri binga tukora ujabura. Oya. Nuko atari imbere. Na yose hose nayo nyene mushaka mu shorere no kura. Anda mvugishije verite. Dusanze arico kimwe. Uko imodoka yegera imbere nk'imetero 100 niko yahura n'uwundi mugwi mushasha w'abanyagihugu bakeneye kugurisha. Abadandaza igitoro mu mabido manini imbere yo kumvikana n'abakiriya baba bakinyegeje. Abadandaza gike nabo baba bagifise mu macupa ya plastiki abonerana. Hari igihe usanga aya macupa bayapakiye mu magunira. Bumvikanye na bene imiduga ibaca banyegurura ikidandazwa cabo. Utamenyereye iki gitoro akibonye yibaza ko atari ico. Gifise ibara ritukura.
bamwe mbere usanga bariko baraharira bavuga ko ari umutobe ico bita jus mu gifaransa. Yamara abashoferi baragikunda cane. Kuri twebwe tugifata nka première qualité kuko iyo tukinyoye n'imiduga ifise motere zaye zifise ikibazo urabona yuko zice zihindura voix zigacoma zikagenda neza, consommation irapunguka. Mu majambo make iki gitoro ni ciza gose gusumba ico dusanzwe tunywa ku mastation yacu. Nubwo ico gitoro ari ciza kikabanangira akamaro kugishikana mu Burundi ntivyoroshe. Abanyagihugu bakijabukana uruzi Rusizi baca mu mazi kubera atabiraro. Bamwe barakomereka abandi bakahasiga ubuzima. Nduwayo n'umwe mu bahora barujabuka. Tukironka gute hakurya muri Kongo Rusizi mu rujabuka ariko baba bakuriye ngaha ukabuca koga Rusizi. None abantu bagwayo baragwayo nyene nk'ubu uciye uri urabibona nk'ubu ndiko ndoga wukandorera mugihe ndiko ngendera hejuru nawe ukacuvuga ati nogoga witaye ukacugenda. Urumaze gutora bangana gute? Ni benshi batagira ikitigiri unahwanye n'imvubu irakurya cyangwa ingona. Turanafise n'imvubu yaciye ukuguru. Noneho hakurya hari amastation. Buramatari w'intara ya Cibitoke Colonel de Police Kareme Bizoza aremeza ko urudandazwa rwa magendo rukorwa muri iyi ntara, ariko yabwiye BBC ko baruhagurukiye biciye mu nyabune mu manama twagiye turakoresha turabona ko abene igihugu bagiye barabivamo bakanerekana bariko barabikora. Kini kidoya cizero cuko byagabanutse ko ntitwavuga ko byohera ku mupaka naho gira ngo ikibuga biherene kumbure umuntu yubatse iyo mire naho nyine badabatera n'umugozi bikarengana. Muri aya mezi abiraheze abanyagihugu baharurwa muri 10 n'abandi ibo barahitanywe n'uruzi Rusizi bariko baragerageza kwinjiza ibidandazwa vya magendo mu ntara ya Cibitoke. Iyi ngorane iteye umutima uhagaze Buramatari Bizoza. Uruzi Rusizi n'uruzi runini cyane ariko ntikibuza ko babandi nyene baca mu nzira z'amagendo barucamo kandi nago ntibiburaho usanga naniwe canke afise imuzigo atari bushobore usanga kumburira aho nisanganya aratwabona amazi. Rero duhamagara bene igihugu ko batuza baca muri izo nzira z'amagendo ahubwo barindire abona ko ikiraro cyo mu Kaburanto kiko kirubakwa gihuza Buganda na Sange muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nibaza ko mu misiza hazoba bimeze neza. Muri iki gihe Burundi buhanzwe n'ubukene bw'igitoro, abanyagihugu ba mu kiyaya ca Rusizi no mu gisagara ca Bujumbura bari bamaze imisi bagacamwo kubera bahora bikora ku cava muri Kongo cahora cinjira mu buryo bwa magendo. Ubu rero ivyo bahora bicumbagira bishobora kuba bigiye kunyuka gusumba kubera abategetsi ba Kivu y'Epfo ihana urubibe n'u Burundi baraye bihanije bene urwo rudandaza. Iyo nkuru itugejeje rero ku isaha ya saa 12:47 mu Rwanda no mu Burundi. Reka nkurarikira ikinamico runana y'ejo kwa kabiri. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ngaho rero wonuri wumvise icyo umubyeyi akurega ngaho nawe gira icyo tubwira. Nyine ngewe rero uko byatangiye. Oya ntako byatangiye ahubwo banza uvuge niba iryo jambo wararimbwiye cyangwa niba nkubeshyera. Ariko nyine aho byaturutse si biki. Ngewe nakubwiye ngo imbere y'aba bantu harimo umugabo wawe Karemera ndetse na nyoko buja Devota babwire niba koko waranyisindiririzi cyangwa nkubeshyera. Ni 12:45 kuri BBC. Naheje kwa kabiri rero isango wayumvise. Tujye mu mikino ariko duhere ko bahoze babikora abaturuka mu Burundi no mu Rwanda baba hanze y'ibihugu byabo. Akenshi dukunze guhuza kuba icyamamare no gukomera mu mikoro, ariko kuri bamwe mu bakuri mu bahoze bakina baturuka mu Rwanda no mu Burundi baba mu Bubiligi ngo siko bimeze. Babigaragarije mu mukino wa gicuti bakinnye mu mpera z'icyumweru aho bamwe banatangaza ko ngo badashobora no kwigondera ubwishingizi bw'ubuzima. Ale Majesté anyerukiyeho ategurira inkuru ikurikira. Akona kanyamuneza karangwa mu gisagara ca Anvers mu buraruko bw'igihugu c'Ububiligi ahari hakoraniye abakunzi b'umupira w'amaguru bagwiriyemwe abarundi n'abanyarwanda bari baje kurorera ihiganwa ry'abakinyi bahoze babica bigacika mu Burundi no mu Rwanda barimwo Memechite, Juma Mosi, Musaba Selemani n'abandi benshi bavuye mu bihugu birenga 6 by'Uburaya
bigeze kuba rurangiranwa mu migwi ya Vitaro, Inter, Mukura Victory, Rayon Sport n'iyindi. Barongeye guhurira mu kibuga mu iryo higanwa rya kivandimwe, ariko benshi barahanzwe n'ubuzima bwa misi yose. Saidi Juma w'imyaka irenga 60 yahoze ari bituma ko mu mugwi wa Union Sporting na Serukira Gihugu mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1970. Avuga ko ubuzima atari bwiza ku bawugeze, ariko batagize amahirwe yo gukina mu mahanga. Abantu baronse amahirwe yo kuja hanze bagakina umupira wa professionalism nibo bisunuye, ariko abandi wapi barakenye. Igihugu nta nakimwe bafasha, ni kuvuga n'abantu badashoboye no kwivuza, barashoboye no kwigura mituelle. Yaba basi ya federation canke ministeri yari gufuma basi ibaha mituelle de la santé kugira ngo bashobore no kwivuza. Hari ababaye ibimuga, usanga ari ibimuga kubera imvune bakuye mu kibuga, ariko nta nakimwe bafashwa. Icyo mbona ko bafasha kwinjira muri ya association ihuramo abantu bose twakinanye umupira, bafashe biciye kuri ya association, yoba byiza cyane. Nayo Juma Mosi yahoze ari kizigenza mu migwi ya Vitaro na Serukira Gihugu mu Burundi nyene, avuga ko uretse ko naho bamwe muri bo batagifashemo neza mu buzima, gufashwa nk'abateye iteka igihugu byari ngombwa. Uraza akazi k'umupira n'akazi ukora nk'imyaka 10 ubuhejeje. Après football nigoye, kandi si twese twaronse ikintu mu mupira. Abadaronse nabo icyo tubafashamwo ni twese abakinye abigeze kuronka, tugerageza kubafasha tuciye mu nzira ya association y'abanciens joueurs. Nivyoroshe mugabo turagerageza byo dushoboye kubera tweje gufasha abakinyi benshi abo bahaye imitayi, n'abandi tuzobafasha uko dushoboye kubera twifashe twenyene kubera twabonye ko federation atakintu twitaye. Umunyarwanda Mohamed Chite benshi bita Meme yahoze abica bigacika mu migwi ya Prince Louis mu Burundi na Mukura Victory mu Rwanda, we yaragize amahirwe kurusha abagenzi we. Yahavuye aje kubandaniza mu migwi nka Standard Liège mu Bubiligi na Racing Santander muri Espagne mu cicaro ca mbere mu ntango y'imyaka y'2000. Avuga ko bagerageza kwitaho bakinana kera bakiri mu Burundi no mu Rwanda, naho bigoye kubamara ubukene. Agasaba amashira hamwe y'inkino gufashwa muri utwo twigoro. Tarsis Tungabose we numesha makuru w'inkino urunganwe bwabo bakinyi. Ahari mu Burundi arabona kandi arashima kigora abakinyi ba kera bakinye makungu bagira mu gufasha bene wabo. Igikorwa cize cyane gose, nshima nk'abantu bagize ingorane agatererano ari udufaranga ariko bagendera no gufasha rimwe na rimwe nk'ababuze umuntu kumufuba iyo byamugoye. Ndibuka nka Maradona Ndoresanire igihe yitaba Imana Ingozi, twaraduze turi benshi cyane turamuherekeza mu buraro bwiwe bwa nyuma. Abantu biwabo baranezerewe cyane, barabonye ko afise umuryango turetse umuryango avukamo. Ibyo byose tukabona ko bifise akamaro abavukamo, bakaheza bakanezererwa ico gikorwa. Izo nkino zabaye akajya ko kwegeranya interano yo gufasha abo bakinyi. Yabonetse uko ingana nibo bayizi kuko bayigize ibanga, ariko bavuze ko izofasha mu kugura imiti y'abagwaye indwara zidakira no kwitaho impfuvyi z'abahoze ari abakinyi. Mu gisagara ca Anvers mu majaruguru y'Ububiligi, Alain Majesté Barenga. Dukomereza i Kigali mu mikino kandi, ariko noneho igezweho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza amakuru y'imikino nyahere mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Uburayi cy'ibihugu, imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ejo ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izahura na Espagne umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri. Ku wa gatanu Ubufaransa bwakuyemo Portugal kuri penalty nyuma y'uko amakipe yombi arangije iminota 120 anganya ubusa ku busa, mu gihe Espagne yatsinze Ubudage bwakiriye iyo mikino ibitego 2-1. Umukino nawo wamaze iminota 120. Ku wa gatatu Ubwongereza buzahura muri kimwe cya kabiri n'Ubuholandi. Ubwongereza bwasezereye Ubusuwisi ku bitego 2-1, umukino wamaze iminota 120. Ubuholandi bwatsinze Turukiya ibitego 2-1. Umukino rukumbi wa kimwe cya kane kirangiza
wamaze iminota 90. Abakurikirana iyo mikino barakibaza uburyo Ubufaransa n'Ubwongereza batari gukina umukino wari witezwe na benshi nk'amakipe afite abakinnyi bafite amazina akomeye. Naganiriye na Abdou Mbarushimana, n'umutoza ukurikiranira hafi iyo mikino. Biraturuka ko abakinnyi babo abenshi ntago bari muri form nziza, abandi ntago baramenyera equipe nationale. Kubadahagaze neza navuga nka Mbappe wagize ibibazo agatangira irushanwa nabi, atangirana imvune, hakaza ba Giroud batari bameze neza kuva muri sezo ishize, batira mu bataramenyera equipe nationale, ba Colomani bataraba abakinnyi ba equipe nationale. Ibyo byose birimo biraza bigatuma batabasha gukora umukino mwiza, ahubwo nkabona ko umutoza ahitamo gukina resultat. Kandi rimwe na rimwe iyo ukina result hari n'igihe utwara igikombe, cyane cyane ukoresheje ya mazina meza ufite, nubwo ayo mazina meza atarimo atwereka ibyo twari tuyatezeho, ariko igikuru mu mupira barimo baragikora, kandi igikuru mu mupira ni ugutsinda. Hanyuma se ku ruhande rw'Ubwongereza ho biraterwa n'iki? Abongereza bo bafite abakinnyi bifuza kuba bagakoresheje, ariko umutoza nyine we nibiri yaba yahisemo, buriya buryo bw'imikinire ni uba yabuhisemo. We afite abakinnyi ntanavuga ko amenyeranye nabo kuko yaturukanye no mu ma equipe y'abato, ariko nibiriya nyine arimo ahitamo gukina, bigatuma rero tutabona umukino mwiza twari tubategerejeho, ariko ntibikuraho ko nabo batsinda ndetse batwara n'igikombe. Ahandi mu mikino ya Copa America, ikipe ya Uruguay yarayisezereye Brazil iyitsinze kuri za penalty 4-2 nyuma yo kunganya ubusa ku busa i Las Vegas. Uruguay izahura na Colombia yo yasezereye Panama iyipfunyikiye ibitego 5-0 kwa gatanu. Uruguay yarinze izamu iminota 90 irashira, bahita bajya muri penalty batiriwe bongeraho iminota y'inyongera. Uyu munsi mu rukerera Argentina ifite igikombe irahura na Canada muri kimwe cya kabiri. Nsoreze muri komite mpuzamahanga y'imikino Olympique ivuga ko nta ruhare yagize mu kwinjiza umuntu wahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu umwana mu ikipe ya volleyball yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Itsinda ryunganira abagore muri siporo rirashaka ko IOC itemerera Steven van de Velde wakatiwe igifungo cy'imyaka 4 kubera gufata ku ngufu umukobwa w'imyaka 12 mu ikipe ya volleyball y'Ubuholandi, volleyball ikinwa ku mucanga. Umuvugizi wa IOC yavuze ko gutoranya abajya mu mikino Olympique ari inshingano za komite z'imikino Olympique za buri gihugu. Ntiyavuze niba IOC izambura ubutumire bw'imikino y'i Paris yahaye Van der Velde. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Urakoze Yves Bucyana. Ndabona Jacqueline Tegeka agarutse muri studio kutwibutsa amwe mu makuru ya BBC agezweho. Perezida wa Amerika Joe Biden ari mu gukora uko ashoboye kose kugira ngo yongere gushyira ku murongo gahunda yo kwiyamamariza manda ya kabiri nyuma y'ikiruhuko kirekire cyo mu mpera z'icyumweru kubera umunsi w'ikiruhuko ngarukamwaka w'itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi. Yasabye ubumwe mu ishyaka rye mu ibaruwa yandikiye abadepite mu ishyaka ry'Abademokrate, kandi yanumutumire mu kiganiro cya mu gitondo kuri televiziyo kuri wa mbere kugira ngo habwire igihugu ko nta mugambi afite wo kureka kwiyamamaza nk'uko bamwe mu Bademokrate bakomeje kubimusaba. Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye byo mu kirere ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev no mu yindi mijyi y'icyo gihugu. Abantu batari munsi ya 28 basize ubuzima. Mu Bufaransa abanyapolitiki bo ku ruhande rw'ibumoso no hagati muri politiki bari mu gushaka icyo bagiye gukora nyuma yaho ibyavuye mu matora y'abadepite y'ikiciro cya kabiri bitunguranye maze bakegukana intebe nyinshi, ariko ntihagire ishyaka rigira ubwiganze bw'amajwi. Umuryango w'abibumbye washinje u Rwanda guhembera urugomo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyegeranyo BBC yabonye kivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi n'ibihumbi kujya gufatanya kurwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Itsinda ry'impuguke zashyizweho n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe zivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye izo nyeshyamba ububasha mu rwego rwa tekinike no kuyobora imirwano.
Abanyapalestina mu mujyi wa Gaza baravuga ko barashweho bimwe mu bisasu bikomeye by'ingabo za Israeli kuva zatangira intambara kuri Hamas nyuma yaho igabiye igitero kuri Israeli ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize. Prudent urakoze Jacques Netrika. Nanjye rero nababwira ko aya makuru ushobora kongera kuyumva kuri bbc.gahuza.com. yarayowe na Nini Radukunda, twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi kugeraho ameze neza. Gene Prudence Ngyumva wakoze gusangira umugoroba natwe hano kuri BBC Gahuza Miryango. Na hejo.